Inshuti namwe bagenzi mwaba mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Mu kiganiro twabaza cy'uyu munsi turi kumwe n'umushinga ntahe Kenny Claude Nduwimana, akaba asanzwe nawe nyene ari umumenyesha makuru, ariko we akaba ari umumenyesha makuru uyigenga. Numenyesha makuru rero afise ikiganiro yamaremesha, ikiganiro citwa byabaye ryari. Muri ico kiganiro yamashikiriza kahise ku Burundi mu bijanye n'ukuri, uko kuri nako kw'ibyabaye bishobora kuba ari bibi canke byiza. Ibyo rero nivyo yamashikiriza mu kiganiro rero yashikirije mu ndwi ishize. Yavuze ku bijanye n'ivyo yise plan simbananiye. Tukaba twarifuje yuko twoganira nawe kugira ngo tugire ibibazo tumubajije. Turabahaye ikaze Kenny Claude kandi tubaramukije. Ndabaramukije, murakoze kuma ikaze. Nkaba ndamukije n'abarundi bakora twumviriza, cyane cyane abakunzi b'ikiganiro byabaye ryari n'abakunzi ba televiziyo Kabaza Web TV. Ego murakoze neza cyane. Kubatabazi naho twabavuze, murashobora kubidondora muvuge naho musanzwe muherereye? Ego, amazina yanje nkuko mwabivuze nitwa Nduwimana Kenny Claude, nkaba ndumumenyesha makuru yigenga, nkaba ndi mu gihugu cy'u Burundi. Ego cyane murakoze. Reka tuce tuja ku kibazo ca mbere tudatevye. Nibyo mwaravuze byinshi muri ico kiganiro byabaye ryari, aho mwavuga kubijanye nibyo mwavuze ko byitwa plan simbananiye. Ibyo byinshi rero mwashikirije, umuntu arashobora kubabaza ati mbega nukuri abamaze kumviriza ico kiganiro canke abataracumva ni igiki cyo babwira yuko ari ukuri? Murakoze cyane. Ico kiganiro nkuko nabivuze ndagikora buri ndwi mu mpera z'indwi buri weekend. Ico kiganiro cyamagisohoka mu kiganiro cyasohotse ku ndwi heze itariki 5 z'uku kwezi kw'icumi uyu mwaka. Tukaba twafatiye ku kintu cyakozwe kera benshi bazi, cyahawe n'izina ry'uwabiteguye. Umugambi wiswe place imbananiye, yari plan d'elimination des races hutu au Burundi. Umugambi wo kwica abahutu mu Burundi, wo kurandwana n'imizi abahutu mu Burundi mu mwaka w'1972. Benshi reba amabumva ngo place imbananiye ntibamenye ico ari cyo. Uyu muntu ni umuntu w'umurundi wo mu bwoko bw'abatutsi w'umuhima, avuka mu ntara ya Bururi. Niwe yateguye iryo nyabwoko, ariko baja gusanga umuntu yobabera intambamye kurishira mu ngiro, kandi yari akiri muto, yari n'incabwenge, yari umwami wa nyuma w'u Burundi, yaheruka guhirwa ku butegetsi akuweko na Micombero. Umuganwa, umwana w'umwami, yari umwami wa nyuma w'u Burundi. Benshi baramumva mu bitabo bakiri bato, akaba yitwa Sharire. Uyo nawe akaba ku izina ry'ubwami yitwa Ntare wa gatanu, yari mu gihugu cy'u Buganda. Uyo simbananiye niwe yahagurutse ari umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, agenda mu Buganda aja gusaba umukuru w'igihugu w'ico gihe yitwa Idi Amin Dada, amusaba ko yomuhereza umwami akamutahana. Mbere habanza kubamo impari, amusaba ati jewe uyu ntawe ndaguha, kuko avuga ko yahunze kandi mwamukuye ku butegetsi mutembagaje ingoma yiwe. Aravuga ati nivyo, ariko abarundi batari bake bagumye basaba ko yotaha mu gihugu, areke kubatwara, ariko umwami wabo bagume bamubona. Niwe yamubaha. Mbere arinda bahereza n'indege yiwe ya gisirikari muzani Bujumbura. Ashitse acaricwa, wa mugambi utangura gushirwa mu ngiro, kuko bari bakeneye babona yare kubabera intambamye, bari bamaze kumuyikiza. Nta cyatuma ari umugambi udacubandanye. Bavuze ati mbe nukuri gukwiye, ubwicanyi bwarabaye kandi buba bwabanje gutegurwa. Ego ubwicanyi ntawuharira yuko butabaye, ariko ukuntu mwe muvuga uwo mugambi uko vyagenze, uko mwabishikirije
muri ico kiganiro nibyo tushaka kumenya kuko umengo muri ko murabivuga mu kiganiro umengo niho mwari muri umenga muvuga ibintu mwabonye canke musanzwe muzi ico kibazo tukibabajije uko kuko mugiye kuraba mu itegeko inomero 1 agakwego ubusa 22 agakwego ryo kuwa gatandatu munyonyo mu mwaka ushize leta y'u Burundi yarasubiyemwo ingingo itegeko nimero 1 akarongo 18 yo kuwa gatandatu kwa 16 mu kwezi kwa gatanu umenganira usama mu mwaka wa 2014 itegeko ryashinga umugwi witwa CVR wa mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira iyo rero muvuze ivyo bintu hakaba kandi hariho umugwi w'igihugu washinzweho kugira ngo ugira amatohoza y'ibintu vyabaye hanyuma ucushira ukuri kwayo matohoza abarundi bamenye ntimumva yuko umengo ibyo muba muri ko muravuga abantu batobifata nk'ukuri ahubwo borindira uwo mugwi wakora igikorwa cyawo uwo mugwi washinzwe na leta kugira ngo utohoze ayo mabi nyene harimo n'igihonyabwoko rya 72 ariko jewe sinkorera uwo mugwi kandi ntitunakorana jewe nkora ikiganiro mbanje gutohoza nk'umumenyesha makuru kuko umwuga wanje no gutohoza hanyuma nkashikiriza ukuri aba bari ko barumviriza canke baba bafise amakenga canke baba batazi ivyo bintu kugira ngo bamenye ukuri niko kamaro k'amaradiyo ubutungane burafise uko bukora n'amaradiyo nayo afise uko akora nakoze nk'umumenyesha makuru ntabwo ninjiriye uwo mugwi kandi sindawubujije gukora ariko abariko barumviriza ikiganiro nibo bashishikara kumenya ukuri kandi mu byo natohoje nyene n'uwoja kubaza muri CVR ashobora gufatira kuri ivyo avuga atanye naka bavuga ko baharabaye ibi nabo bagatohoza kuko twese dukora kugira ngo dushike ku kuri kandi ukuri gusesuye kudahengamye ukuri kw'ivyabaye eko reka tubandanye rero twumvirize ibyo mwashikirije mu majambo magufi hanyuma tuce tuza turabaza ikibazo tumaze kumva amajambo mwashikirije muri ico kiganiro reka tubanze twumvirize agace ka mbere hanyuma turaza kubabaza murumva ko byasaba ko hongera kubaho urundi urunganwe icyo mu gifaransa bita generation hama babone kwitura oni kugira ngo ababikoze baboneho kubibazwa mwibuke ko n'abisirayeli babaye mu bugaragwa imyaka 40 niyo mpamvu ubona n'ubu ubwo bwicanyi buri ko burasubira kuvugwa kubera ko ya myaka 40 ikwiye kuko imbere yaho ntaho ari kubivugira kuko umwicanyi nyene yaba simbananiye yaba buyoya n'abandi bakoranye ubwisha bose bari bakiri ku ngoma ata kindi bashishikaye ari guteka amaraso y'abahutu ego turumvise yuko umuvuze yuko ikurikiranwa ry'abantu bakoze ihonyabwoko mu isi ryo mu 1972 mwavuze yuko batashobora gukurikiranwa hataraja ko canke hataraboneka urungano canke generation yaje mu nyuma yabo bagandaguwe canke bishwe mukaca muvuga yuko ubu nico gituma haboneka ubuko bahari nico gituma izo manzu zotangura gukogwa hanyuma bagakurikiranwa bagafatwa aho umuntu ashobora kubabaza ati mbega ni kubera iki kuva mu mwaka w'ibihumbi 2002 canke na gatatu dufate mu mwaka wa 2003 kuduga intwaro yarahindutse kandi kuva ico gihe hatwagwa abo twokwita abahutu muvuga yuko bagandaguwe mu 1972 ariko kuva ico gihe gushika uyu munsi batarigera batangura ayo matohoza canke ngo bakurikirana ico kibazo ikindi kibazo twobazaho nyene nico kumenya musigura gute yuko naho muvuga muti
Simbananiye niwe yagize uwo mugambi wo kwica abahutu, ariko muvuga Simbananiye akaba yari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ivyo mushobora kubisigura gute? Ivyo nta gitangaza kirimo ko yarabaye umuhanuzi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, kuko hari ivyo bahendanye yarusha abanyepolitike. Barahendana bavuga ivyo bazogabura mu bibanza vya politike n'inzego z'umutekano. Baca bagendera ko basezerana ko ivyo byose ivyo byaha byabaye ko bingu bizoca byereganya bigashirwa mu mugwi severe uzoshingwa. Mu gihe uwo mugwi utari bwashingwe, abanyamategeko uko amategeko yabo yubatse avuga ko iyo umuntu atararagirwa n'icaha aguma ari umwere mu bita présumé d'innocence, présomption d'innocence. Niyo mpamvu rero ko kuba rero yarabayeho ari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu, ivyo nta gitangaza kirimo. Wibuke ko na Busokoza avugwa mu bagandaguye nyene icubahiro umukuru w'igihugu Dadaye Mberekiyo, ariko yahawe amabanga yo kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Rero nibisanzwe, ariko ntabwo bisigura ko icaha kimwagiriye kuri ubwo bwicanyi yakoze atazobibazwa. Ico ni ca mbere. Mpereye ku kibazo ca nyuma, ku kibazo ca mbere wabajije ati guhera muri 2002 hatwara abahutu. Munagenda kwibutse ko muri 2002 intambara yari ikiri intambara, gushika mu mwaka wa 2003 niho imihari myinshi yari kiragwana. Inka yose yashira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara, hasigara umuhari umwe gusa witwa Paripehutu FNL. Ubwo rero nubwo abahutu mbako baragwana, hariho ibindi bibazo bariko barihutira byo kugarukana umutekano mu gihugu, nubwo bari batanguye gutwara kugira ngo basubire gushira abanyagihugu ku murongo, amashuri yongere yugurugwe, amabarabara yongere arengane, amavuriro yongere gukora, ibitaro vyongere gukora, abagwayi baronka aho bivuriza. Hanyuma gushika mu mwaka wa 2005 amatora akaba, CNDD-FDD igafata igihugu ikaja ku ngoma. N'ubundi yihutiye kubanza kugondoza umuhari Paripehutu FNL kugira ngo ubanze ugaruke nawe uje mu rutonde rumwe n'abandi bahagarika intambara burundu, hanyuma bategure ivy'iterambere atanumwe akumiriwe, bategure ivy'ubutungane atanumwe akumiriwe, kuko iyo uteguye ikintu hari uwo kiraba atarimwo ntaco uri kurakora kandi ntaco ushobora gushikako. Niyo mpamvu rero babanje kubanza gukura ico kibazo mu nzira c'umutekano, hanyuma bisuganye ibindi babikora. Niyo mpamvu na muri 2014 uwo mugure waciye ushingwa, kubera ko atamugwi wundi wagwanye igihugu wari usigaye, haciye hashingwa uwo mugwi wo kuvugana ukuri no kurekuranira. Niyo mpamvu ubona leta yagiye gushira uwo mugwi ampeta itevye gatoyi, kubera ico kibazo ivyo bindi bibazo bindi byari bisanzwe bihanza abarundi. Kandi ha ruhande y'ivyo wibuke ko kugira ukuri kuja habona, hari impunzi zari hanze y'igihugu zari zarahunze, haba abo mu 72 abo 93, ariko n'ubu menga haracari impunzi zitari nke. N'ubu haracari impunzi zitari nke ziri hanze. Izo zibonetse ubu nta ngere y'ico gihe ko nka Tanzania yonyine yari itunze ibihumbi bingani, abantu benshi cyane. Kongo yari ifise benshi. Ariko ico gihe urumva aho hose habayeho kuja gusigura mu byo bihugu, barabona ko amahoro yagarutse, barataha basubira mu gihugu cyabo, kuko nabo bategezwa guterera mu by'uwo mu gutegezwa gukora. Umwe akavuga ati je cyatumye mpunga data bamwice hanye naka, mbere yishwe na naka canka bamwice ntabo namenye, ndaye kuva ngiye data nuse ngo yarapfuye nabonye n'ikiziga ciwe. Donc abo bantu nabonye nabo bakenewe kugira ngo baze batanga umuco w'ivyo babonye. Niyo mpamvu habanza kubaho itahukanwa ryabo, umutekano ugasasagara mu gihugu, hanyuma rero bakaja ku kivi atanumwe ari yanze y'igihugu, atanumwe akumiriwe, kiretse gusa uvyishakiye. Ariko uvuga ati je ndakeneye kuba ndi mu gihugu akaba yatashe. Ego, birumvikana ko hari abatashe, ariko hariyo n'abandi basigaye batatashe. Mu nyuma haboneka abandi bahunga mu mwaka wa 2015. Ariko mwavuze muti barahendanye muri politike mu masezerano y'Arusha. None icoba carahindutse ni giki kugira ngo abahari umukuru w'igihugu ahari uyu munsi agire Simbananiye amugire umuhanuzi wiwe, hanyuma mu nyuma ibintu bize guhinduka?
ni igiki cyabaye kugira ngo ivyo bihinduke? Nagenda kumenyeshe ko ibintu byose bivana n'igihe igihugu kiba kigezemo cyangwa abantu baba bagezemo. Nakubwiye ko ico gihe hari ukwegeranya abantu bose bakagaruka bagasubira mu gihugu c'amavukiro abakivuyemo kandi bifuza kugaruka, kuko utabyifuza niwo mufata mu kanigo ngo cawutahe. Ariko ubyifuza avuga ati jewe kugira ngaruke nzogaruka atarusasu numva rukivugwa mu gihugu. Ni muri iyo ntumbero, kubera ko hariho n'abantu bari bagiye Arusha bagahendana, mva ndabyita guhendana, kubera ko ayo masezerano y'Arusha yasinye mu mwaka wa 2000, ariko muri uyu mwaka abarundi ntibaretse kwicwa, amaraso ntiyaretse guseseka, abangazwa ntibaretse kwangazwa, gushika igihe mu mwaka wa 2003 hasinye amasezerano yo guhagarika intambara. Ni naho twaciye tubona ko mu Burundi habaye ihinduka rinini, amahoro atangura kugaruka, ahantu hatahora hagendwa hatangura kugendwa, inzira zitarengana zitangura kurengana. Ayo niyo masezerano ku ruhande rwanje, kandi n'abarundi batari bake haciye yabaye amasezerano y'ingirakamaro, kuko wibuke ko n'imbere yo kwaba ibiganiro by'Arusha no mu Burundi harabaye ibiganiro bya Kigobe, harabaye ibya Kajaga, haraza imigwi ya Miyobe, bashitse kuki nta na kimwe bigize bashitse. Ariko amasezerano y'Arusha nayo nyene ntaco yabyaye, ariko ico yabyaye mu nyuma byo mbona gihagize akamaro n'amasezerano yo guhagarika intambara, kuko intambara ihagaze Uburundi bwaciye busubira kuba nyabagendwa, amahoro ashitagwa kuboneka, nubwo hari abantu bake bagiye baragwana ntibingana nuko byari biri imbere. Ariko murumva yuko bari bahari urumva ntibyaciye bihagarara byose, hari ababandanije bariko baragwana. Uretse nabo babandanije bagwana inyuma y'ibihumbi 2009 mu 2010 harabaye abantu benshi bishwe igihe habaye amatora, cyane cyane abo mu mugambwe ico gihe n'ubu umenga witwa FNL wo kwa Agatongwasa, ukacubandanya ukurikira n'imyaka igiye akurikira mu 2014 15 n'ubu hari abavuga yuko abantu bariko baricwa, abandi bariko barahunga. Ntimwumva yuko umengo ni vya bindi nyene naho habaye agahengwe gatoya, ariko ubwo bwicanyi bwarabandanije? Ubwo bwicanyi nagenda kumenyeshe ko abantu bishwe mu mwaka wa 2011 nagenda kumenyeshe ko ababikoze barafashwe barahanwa, kuko ntiwari umugambi wa leta, bitandukanye n'ibyabaye 93, bitandukanye n'ibyabaye 72, kubera ko umuntu umwe yiyadukije akaja gusesa amaraso y'inzira karengane atari umugizi wa nabi yateye igihugu ngo babe baramwivuna. Leta niyo mpamvu yaciye ifata ya mbere igashingaho n'umugwi w'abacamanza n'abashikiriza amanza wo gukora amatohoza. Babikoze barafashwe barafungwa, n'ubu hari abagifunzwe, hari n'abaciye bahunga barata igihugu baromoka, n'ubu bapfuye bangara ku gahinga. Ariko bitandukanye n'ivyo 72 aho koroneli yava mu ikamba akagenda akegeranya abantu akoresha uburyo bw'igihugu, ni ahubwo haguhanwa agatera shimigwa, kandi bigaca bikogwa igihugu cyose. Nagenda kubwire ko nk'uwo mugwi wavuze mu gusevere uno munsi umaze gukora amatohoza mu ntara zitandatu, ugenda ikomine ku ikomine, zone ku izone, bamaze gutora ibinogo rusangi 4,000 mu ntara zitandatu gusa. Urumva nibaheze turi na 18 zigize igihugu, muri zitandatu bamaze gutora ibinogo 4,000, wumva bazoba batoye ibinogo bingana gute? Urumva ko ibara ryaraguye, kandi abo bose bajanwa n'imodoka za leta bakicwa n'abakozi ba leta. Nico gituma ariho nyabwoko, kandi ryateguwe kuko baza bafise urutonde bagasoma amazina ati naka turagukeneye, haje utari we ni wewe naka noya. Ujye usanga abantu bitiranwa ariko bagasangira izina rimwe irindi rihushanye, no yasube dukeneye nakumva n'ibintu byari integuro yo kugira bakureho barandurane n'imizi ubwo bwoko batari bakeneye kubona mu gihugu cy'u Burundi. Ego muravuze ibintu byabaye muri 72 ivy'ukuntu bagenda bafata abantu bamwe ariko mwibuke yuko hariho n'abandi bavuga yuko kuva mu 2015 hariho abasirikare bamwe cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi baguma bafatwa
bakicwa canke bakabura irengero ryabo, kandi ugasanga bavuga yuko mu basirikare bamwe bamwe canke abapolisi bamwe bamwe bakora ivyo bintu nabo nyene bongerwa amapete canke bakaronka ibindi, nk'uko bavuze ko byabaye muri 72. N'ubu ntimubona yuko harimo ibintu bigenda bisa, naho mwebe ku ruhande rwanyu muvuga yuko bitahari, ariko ku rundi ruhande abantu bavuga uko mbere ugiye kuraba hari n'uburorero batanga bakavuga abantu bamwe bamwe baca barungikwa mu mahanga kuja kugarukana umutekano, ariko ugasanga mbere abo bantu babivuga uko bagaca babishikiriza amashyirahamwe mpuzamakungu, abo basirikare cyangwa abapolisi ugasanga barasubijwe inyuma. Ibyo byose ntimwumva yuko umengo bisa n'ibyo muri ko muravuga byabaye muri kahise muri 72? Nagenda kubwire ko abo bavuga ivyo n'abacyoza Burundi badakeneye ko bugumana iteka bufise uno munsi, kubera ko niba abandi bavuga ngo ko wanse ko ngo turatugabure wanse naho bimeneke nabo erega mbere abo baza kuvuga ivyo ni bande. Ndatangazwa nko kubona ivyo bivugwa na Pacifique Ninahazwe, ari we yatanguje manifestation yita ko ari manifestation Pacifique gisagara ca Bujumbura. Muri iyo manifestation Pacifique abo yashize mu ibarabara akaba ari bo bafata abantu bariko bararengana bari ku maguru, abakonvoyeri b'ibeni yiviriye ku kazi aratashe abacamwe kubera ko ari mu bwoko bw'abahutu, yarafashwe aturizwa amapine ngo nimbonera kure. Pacifique niwe bavuga ko harani agateka kazi na muntu, ariko niwe yashuhuriye abantu gufata ubundi baraturira, ntabavugishije ariko yirenganira bari mu byabo, nawe yiviriye mu kazi kiwe araniruhiye ariko arataha muhira, ariko arafatwa araturirwa ku mugaragaro. Uwo muntu nyene niwe yirirwa avuga ngo haranira agateka kazi na muntu. Mbega ugateka haranira nako ubwoko buye uharanira agateka kazi na muntu niwe yobwira abane ngo turira uwundi. Oya n'ukuri abo batyoza igihugu gutyo ni nabo nyene bakenera ko ari bo boguma ku butegetsi, babona ko bari hejuru y'abandi. Iyo rero abonye ko ivyo yari yiteze bitabaye, aca atangura kuvuga yamuhe. Wibuke ko nandadaye bemeye ngo demokarasi nibeho, abatsinze bonyene abatsinze ntibihanganye baca bamufata baramwica, ntibemeye intsinzi ne abatware. Reka turaza kugaruka abo bavuga ivyo nta gitangaza kirimwo ko bariko barabivuga uko bamuvuga ngo kuva 2015 abantu barapfuye. None ndakubaza ikibazo, none hapfuye umututsi gusa? Oya n'abahutu, oya dushaka kwerekana ibintu bisa biba biriko birabo buca nk'ibyabaye kuva muri 2015 n'ibyabaye mu bihumbi 2000 na munantunga mu 1972 kuko mugiye kuraba mu kiganiro mwagiye muravuga mbere muhavuga yuko muri 72 abantu ntibashobora kuvuga, cyane cyane abahutu ntibashobora kuvuga ibintu byariko biraba ico gihe kuko ntibaronka aho babivugira. Ubu hariyo n'abavuga mbere yuko hariyo n'abavuga yuko haturiwe amaradiyo kubera yavuga ibintu biriko biraba, hariho abantu badashobora kuvuga kubera leta hari ntirekurira abantu bose kugira ico bavuze. Tugaca tushaka kubabaza yuko mutabona ibyo bintu ko bigenda bisa kuva na kera gushika n'ubu, kuko na kera hari abaharira n'ubu bavuga bati ni ibyabaye muri 72 byabaye kubera yuko hariko harategurwa, habaye ingwano canke abahutu bateye mu Makamba n'ibindi, ariko abatutsi bakaca bivuna ibyo bise repression. Ari none ntimwumva yuko hariho ibintu bisa muri ibyo bihe byose uko ari bibiri? Ntabwo bisa na gatoyi. Igituma bidasa uno munsi igihugu cy'u Burundi kirimo abahutu n'abatutsi, kandi mw'ubwo bwoko bose bari mu nzego z'igihugu, inzego zimwe bari ku rugero rungana kuri meme pourcentage. Muri 72 nta bahutu bari mu nzego,
hari umushikiranganje umwe w'umuhutu yatwara byo kumenyesha amakuru nawe yishwe mu bandi yari guhindura iki ari umwe mu gisirikare nabo harimo bangahe canke mu ntwaro murazi uko bangana bari barabamaze babahereye 65 babica hageze ico gihe atantwaza ngabo nimwe y'umuhutu isigaye mu gisirikare cyo Burundi ariko muremera yuko bavuga yuko abishwe muri 1965 bo babarishwe nka ivyo bisinyene repression kubera hari habaye igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi muri 1965 hari umwanditsi w'ikinyamakuru Jeune Afrique uko ntibutse neza izina ryiwe ni naho nabisomye neza nakuye inkuru y'ukuri yaravuze neza ko abari bagize ijya kudeta ya 1965 bateye ku kirimba kandi imicombera yiwe yaje kubagwanya arabica ariko agacangiramo avuga ati hari nabandi batigeze bagiramo uruhara na ruto muri iyo kudeta no kuhagira batigeze bahagera batigeze banahaba nabo nyene micombero yajaniranije ariyica ego niyo ya repression twavuga kandi bataje gutera wivuna wateye aho nyene ariko nta mpamvu yuko umuntu batewe ikirimba kwa mwambutsa ukaja gufata n'uri gitego ukamwica ugafata n'uri mu rumonge mu ikambi yo mu rumonge ukamwica kubera gusa ari umuhutu aho niwumva ko habayemo kujaniranya ariko dufatiye aho nyene nibe turiko turavuga dushaka kwerekana ibintu vyabaye muri kahise n'ibiriko biraba ubu mwibuke mu mwaka wa 2015 igihe hategwa inkambi z'Ibujumbura nabo bavuga yuko ari misore y'abatutsi igitero carabaye mu ijoro ariko bukeye muribuka neza yuko hariho abantu benshi abana abagore n'abandi biciwe mu makartier amwe y'Ibujumbura kandi abo bantu bose bishwe imivyimba yabo yaraboneka yuko ata bikoresho canke inkoba bari bafise n'ukuntu bagiye guhambwa ntivyamenyekane hariyo mbere n'amatwitter ivyo bita amatwitter canke ubutumwa burungikwa kungurukana bumenyi bw'abakozi bamwe ba leta batangiye kuvuga yuko abantu bagiye guhambwa batazwi ntimwumva yuko naho nyene hasa nuko habaye repression nivyo hari habateye amakambi ariko ingwano ntiyabandanije ariko haci haba ubwicanyi muri ayo makartier mwijoro ntimwumva yuko hariho ibigenda bisa uhereye kuva kera gushika muri iki gihe Jomba mu gisagara ca Bujumbura uko bivuze siko vyagenze kuko bateye amakambi joro ryose yari amasasu ata muntu asohoka uwo munsi ntabuzi twagiye ko ryarinze rirenga gushika isaha 10 ari urusasu rutavanako none abantu bariko baragwana umwe arasuwundi uwundi amusubiza bariko baragwana ni ntambara kandi watewe ariko arivuna n'uwamuteye yiruka arafise ububasha bwo kumugira ko poursuit aramukurikirana ego ariko aramukurikirana abo bapfuye uvuga hapfuye bene gutera nyene genda umumenyesha amakuru ivyo vuze ko hapfuyemo abagore n'abana ni kinyoma abapfuye n'abateye kandi abateye bateye hama bakabivuna iyo uteye umuntu ukamusumvya inguvu uramwirukana iyo agusumbije inguvu akakwivuna arakwivuna nyene ivy'intambara urabizi ego ariko abariko baratwumviza nibo bazobyibuka kuko nivyo harabaye itegwa ry'amakambi ariko umunsi bukeye ibintu byose byari bihagaze ntangwano yabandanije ubwicanyi bwagiye kuba mu ijoro rikurikira reka n'amasanamu mbere kuri YouTube arahari y'abantu batari bake bishwe reka tuje kuri audio gira kabiri y'amajambo mwashisa irere nagenda gusabe gatoyi icyo sinokwemera ko tubandanya ndakirenganijwe ko ntaco urafise ijambo vuga kuvuga ngo bukeye ngo intambara yarahagaze ngo ubwicaye buca butangura mu ijoro cyo ni kinyoma urabaza bari mu gisagara ca Bujumbura intambara yabaye mu ijoro burinda buracara amasasu birinda irarenga amasasu
gushika ku masaha y'umugoroba. Nukuvuga yuko mwemeza yuko ku murango inyuma yuko amakambi yatewe igisagara cyose ca Bujumbura nta muntu numwe yigeze agenda mu gisagara ca Bujumbura. Yaca hehe kandi yari amasase? Okay, ngira turumvikanye ko muvuze n'ibiraro baciye bavyugara ntiyagira abasirikira uhava bahura n'amabare peridi ajya amasasu usanga yararutse ugasanga arahitanye umuntu kandi ibyo byama byabaye ariko harabera intambara. Ibiraro baciye bavyugara mu ntumbero yo gukingira cyane yo gusekiriza abanyagihugu ntihagire uhura na bare peridi. Ariko rero ikintu nagire mvuga ko kw'ibyo nyine uciye uvuga ngo by'ibiziga ngo amasanamu arahari kuri YouTube, nagenda kubwire ko televiziyo y'abafaransa France 3 yarasohoye filime yerekana ngo ni Karusi mu ntara ya Karusi ngo abantu ngo bariko baricwa, abantu bavuga ururimi n'ururimi rwo muri Nigeria ntibari abarundi, ariko yarabisohoye yerekana ko ari abarundi bariko baricwa. Rero ayo masanamu yo kubungabungurukana bumenyi rimwe na rimwe barabesha kugira ni bimwe nakubwira mbe wabishize ko ninde. Oya ariko yararaho hantu umuntu agacira ko ibintu ari mu Bubirigi ntanaherusi Burundi agaca avuga ngo byabereye mu Burundi. Oya ariko abantu bakora muri leta bashize ku buhinga bungurukana bumenyi bariko barabazwa bati mbega abo bantu ni kubera iki bishwe bari hehe, iyo mivyimba twabonye iri hehe, bagaca bandika bagashira ku buhinga ngurukana bumenyi bati bahambwe kuko batazwi. Niyo twashoboye kuronka abantu baza kubidentifya mu Kirundi sinzi ukuntu bavyita, kubaraba ngo bamenye ngo ni banaka bagaca baja kubahamba. Ivyo mwebwe mu gihugu tuvuga yuko coba gikurikiza amategeko naho ho bari mu ntambara, iyo umuntu yishwe ari mu gisagara kanaka nta mwanya bahereza imiryango kugira ngo ishobore kumenya bene abo bantu bapfuye abaribo, baca batwara bakaja guhamba. Mbega naye ndakoze ikibazo, burya umuntu kugira umuha agateka nubwo yoba ari umunyabyaha woca umumwanikiye ku gahinga urusazi rumudumako. Oya ariko hariyo amamorgue nawe. Morgue ni nke mu gihugu cy'u Burundi ko dufite n'ibitaro bike. Niwoja gufata uwishwe n'ugwakarago yaguye mu bitaro yanapfuye ataranabishaka yishwe n'ingwara yaragwaye umufata umusohore mute ku gahinga winjiza umuroberi yarateye igihugu. Reka tubandanye rero, reka tubandanye reka tumvirize aya ni majambo mwavuze hanyuma tuheze tubabaza ikibazo. Aciye kamuyenza uko bari bakeneye kuguma ku butegetsi kandi bakaguma mu gihugu kitarangwamo zinamuhutu, baciye birara mu bahutu bari ruguru barica abahutu nabo basubiza amashamba. Urugamba rwatanguye igihugu kigiye mu ntambara yo kumugaragara kuko iya mbere yabera mu ibanga bica umwe yaho nyabwoko. Rero urumva ko byabandanije kuko bari baje kwica umukuru w'igihugu yaraje gutorwa nta nakanya yamaze. Ego aha naho muravuga yuko uyu umukuru w'igihugu Mekiro Ndadaye amaze kugandagurwa yuko abamugandaguye canke abasirikare bakibirara mu banyagihugu b'abahutu barica. Ariko rero mugiye gusoma igitabo canditswe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu umushinga ntahe Sylvestre Ntibantunganya, igitabo aheruka gusohora citwa Burundi Démocratie piégée, yari umufrodebu we aremeza neza yuko n'igihe amatora yaba frodebu igatsinda hariho umugwi w'abafrodebu utashoboye kwemera yuko abasirikare b'u Burundi bazohaba bakingira neza umutekano w'abanyagihugu canke w'abategetsi bari batowe ico gihe. Akavuga mbere yuko ni navyo vyatumye igihe bamaze kwica Ndadaye habaye uguhaguruka k'uyo mugwi w'abahutu waciye wirara mu batutsi kubera agashavu bakica abatutsi. Hanyuma mu nyuma niho abasirikare baciye baja kugira ico bita repression canke kuja ni nko kwihora.
ntimwumva yuko musa n'ababicuritse hatanguye hamaze kwicwa Ndadaye abahutu aribo bace batangura kuja mu batutsi hanyuma abasirikare b'abatutsi nabo baca baja kugira repression. Urakoze cyane. None wumva hatanguye ninde yatanguye kwica wundi? So umututsi yatanguye kwica umuhutu, mbe Ndadaye bamwicira iki ko yari yabatsinze mu matora agatogwa n'abarundi bose, umugwi w'igihugu wa Seni ugaharura amajwi ukayashira ku mugaragaro. Ese cyatuma yicwa cyari giki? Niho nyabwoko ryabo nyine gindwi na kabiri ryabandanya. Niyo mpamvu ubona bavuze ati tumwice nibashavura noneho tubagendere ko ku murongo. Erega ngusenyura inzu ahera kuyikoma. Ariko umukuru w'igihugu umva ntaco bari basigaje baca bagenderaho ku murongo. Oya ibyo nivyo mwiyumvira ntimuzi ko ariko byari kuba kuko mugiye kubiraba uko muvyiyumvira siko byabaye. Nukuvuga iyo umukuru w'igihugu amaze kwicwa, iyo abo bantu bataca baja mu banyagihugu ngo batangure gutema bene wabo, ibintu ntibyari kumera nk'uko byabaye. Hari kuba ubutungane canke bigateba. Nagenda kubwire kuri ico ko umukuru w'igihugu mwari rya joro rya 21 niwe yapfuye wenyene. Harapfuye umukuru w'inama nshingamateka, yego, harapfa icegera ciwe, harapfa abashikiranganje, na ntibantunganya nyene kwandika ico gitabo. Yararondewe nawe nyene, yatewe mu rugo iwe, araronderwa baramubura baca bica umugore n'abana. None muri iryo joro wumva barondera Ndadaye gusa, abo bandi bo biciwe iki? Kandi abapfuye bose nabo mu bwoko bw'abahutu. Niumva ko rya hoja bwoko ry'abandi. Ariko umengo hari ubwo abahutu batari gufata bantu mbangere gato, nubwo abahutu batari gufata imipanga batema abatutsi, byaraboneka neza ko baje kwica abategetsi baja kuja no mu banyagihugu. Ariko umuremeza yuko atamututsi yapfuye muri rya joro yishwe nabo bateye. Bande batera abo bateye umukuru w'igihugu nabo bashikiranganje bose mwagiye murashikiriza, ntibigeze bica umututsi numwe muri iryo joro usivye wari kumwe n'abafrodebu. Donc ntibari bakeneye umugambwe w'abafrodebu kuko babona umugambwe w'abahutu n'umututsi yawugiyemwo, bateza kumwica kugira ngo nawe nk'ico no kwita mu gifaransa ko sacrifice, nk'ikimazi kugira ngo bamuvaneho. Wa mugani baca mu Kirundi ngo kiraya, urazi umugani wazanywe n'abahima nyene ngo kiraya guhako coboza umufuko ngo uragikuramwo ukakitanga ibindi bigasigara bikomeye. Ariko murumva yuko n'abatutsi canke umututsi nawe nyene yarishwe muri abo bahutu nabo bicwa ico gihe. Murumva ko harimwo iyo mututsi yajaniranijwe n'abahutu kuko yarifatanije n'abahutu. Ariko urumva muri genocide umuntu agiye kwitambika imbere basiza kumujaniranya kuko umva yateza kuba yaraje kubabera intambamyi. Bari ko bakura intambamyi mu nzi, ntibamwishe ko ari umututsi, ariko bamwijanije mu gisigiri c'abahutu ko yifatiganije n'abahutu. Ego, reka tuje ku kindi kibazo, tubanze twumvirize ani majambo mwashikirije mu kiganiro hanyuma tushobore kubabaza. Iyo bwoko ryabo bamenja babagendera ahanagira ndabumvishe ingene baritegura. Uyu numwe muri abo bahima, amajwi yiwe tukaba twayakuye mu yagiro ryabo, akaba ari witwa Mbega Yohani, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo atangira amategeko. Ibujumbura pour commencer, hanyuma n'abari ruguru bose batenzira ahantu hose mu migwayo iwacu aho abatutsi bose babahe imboho n'ibigwanisho, abazi kubikoresha abatabizi batige byihuta. Abatutsi twe twari dukomeye cyane mu bintu by'intambara, abandi nabo bafata ubuhiri n'amacumu n'imigano nimuvyibagira imigano. Hanyuma rero abasirikare bandi bari hanze, bari muri Somalia, bari muri
Mali, bari muri Central Africa, bari muri Sudan, bari muri Chad, muri Cote d'Ivoire, aho abatutsi baheze bafate iyihuta ari indege ari bisi baje n'amaguru baje bariruka baje n'ibigwanisho byabo batabiye batafite ibigwanisho byabo ntacyo bitwaye baze bashike gusa batabare aba protéger muri devoir de responsabilité de protection ya la famille abana babo abashiki babo abanyokuru babo abanyishwa babo. aha akaba yariko ahamagarira abasore b'abatutsi gufata ibikoresho byose bafise bakica abahutu bose bari mu Burundi. Yabivuze mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2015 abo basore babo b'abatutsi ku magenekezo ya 11 na 12 z'ukwezi kwa 12 uwo mwaka wa 2015 baca baja gutera amakambi ya gisirikare. Murumva ko ari ibintu bateguye kuva kera. Ego aha mwarashize amajwi y'uyu Yohani Bwejeri aho murangiza muvuga muti yari kahamagarira abasore b'abatutsi kwica abahutu bose b'i Burundi. Ariko rero ntimwibaza yuko aya majambo mwayashize muri context itariyo, sinzi context ukuntu twoyita mu Kirundi, mwayishize mu kibanza kitari cyo, kuko mugiye kumviriza ibyo yavuze we aravuga neza ati nibatahe bagende baje gutabara guproteja, agaca avuga ati devoir de responsabilité de protection, kuko muribuka nivyo yabivuze mu 2015 nivyo 2015 muri ico gihe ni mu gihe byaboneka yuko hariho abantu benshi bo mu bwoko bw'abatutsi bariko baricwa. Agaca hamagarira abatutsi bandi iyo bari hose avuga ati ni mugaruke nyabona mufati nibi kugira ngo mukingire abanyu, abagore banyu, abana banyu n'ibindi. Ntimwumva ko mwe mwabihaye intumbero itariyo? irantwengije rega iyo muntu ubyumvirije uko yabivuze ko bisiguye siko yabivuze, kuko guhamagarira abantu kuja gukinga yategerezwa gusaba leta, kuko leta niyo hagize ubusamazi bwayo hakaba ivyononekara bibazwa leta, kandi leta mu vyikoresha nta migano irimwo. Hanyuma mu gihe iyo leta nayo ariyo yagirizwa naho, erega iyo leta nagenda kubwire ko iyo leta irimwo ubwoko bwose, kandi kugira ngo bashiremwo ibice 50% ku ruhande rumwe mu bwoko bumwe, ibindi 50% mu wundi bwoko, no kugira ngo inguvu zingane, ntihazogira uwuzodomina uwundi, uzosumvya uwundi inguvu wahava aja kumuhekura mwicira biwe, kubera ibyabaye muri kahise. Ariko ubu hari abavuga yuko ibyo bitigira bidakwira 50%. Ibyo bitigira ubivuga ko bidakwira n'umwangushi n'umubeshi, uko mu gisirikare cyangwa mu gipolisi bariko barinjiza abasirikare bashaje cyangwa abapolisi bashaje, ikintu bacira imbere n'ubwoko, baraba ubwoko bw'umuntu kugira ngo bya bitigiri ntibireke gukwira. Barakwiye ni 50%, umuhutu ni 50%, umututsi ni 50%, kandi mwose hamagarirwa nibyo bakinyira umutekano muri rusange, amakani kugira ngo barinde ntihazobe uwo bacanishamo ngo baje kwikomasanga hari abapfuye ku ruhande rumwe. Noce ndaguha ikibazo, abapfuye mu 2015 haba igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi, nubona ko mu kuja kugwana abahutu n'abatutsi nubona ko bafatanye mu nda baja kugwanya umwasi. Kijya n'ikimenyetso cerekana ko basanzwe bifataniye mu nda kandi umutekano ukwiye, kuko mu bariko barapfa muri 2015 nakubwiye abafashwe baragaturirwa, umuntu ariko yirenganira ku nzira agafatwa gaturirwa, yagizwe n'imbonera kure, ntabo yabateye, ntabavugishije, nta n'ikimenyetso cy'umugambwe na kimwe afise, ariko yirenganira, ariko gusa kubera ko ari umuhutu yarafashwe araturirwa yitwa ko ari imbonera kure. Hariho abategetsi bishwe kandi ku mpande zose, ku mpande zose harapfuye abategetsi b'abatutsi, harapfuye abategetsi b'abahutu,
n'abanyagihugu uko nyene abanyagihugu b'abahutu n'abanyagihugu b'abatutsi nabo nyene barapfuye uko nyene n'abahutu bose none bigenda gute ngo abantu bace bahamagagwa hamagara ubwoko bumwe ngo fata n'imigano urumva ukantu imigano ukoze imigano ukayivuga nko mu Rwanda ugahamagara ubwoko ngo fata imigano barazi imigano aho yagejeje abatutsi muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu Burundi 72 hari abajerere nibo bakoresha imigano kandi abajerere barabo muri iprona umugambwe watangujwe n'abahutu bose baja kwicwa abatutsi boshira mu ntoke n'abasirikare badasigaye inyuma ugasanga umusirikare n'umukuru w'igihugu ni watwara na iprona kandi ari umusirikare muziga atanu yatizwa kwegamira agaca heza amategeko abajerere ivyo byarabaye mu ico gihe cabo nyene ariko uri kuravuga uko oya ubu biravugwa yuko hari imbonera kure kandi zifise n'ibigwanisho ibyo nabyo ntubona ko biguma bisa n'ivyo nyene turiko turavuga byo muri kahise imbonera kure zirahari ariko nta bigwanisho zifise ntizihari zonyene hariho ivyuma vy'indege hariho abaki n'abaki nta mugambwe n'umwe wo mu Burundi niyo jerere muri iprona ko iprona yacariho niyo jerere yacahari iriho ariko mu matangazo yagiye arasohorwa muri ya nama bise emergency meeting y'abakuru b'ibihugu byo mu karere hari mu kwezi kwa gatanu itariki 30 mu 2015 yindi ba mu kwezi kwa gatandatu nimba kwindwi canke nimba ntihenze aho hose baravuga neza yuko imbonera kure zitegerezwa kwambugwa ibigwanisho hamwe n'iyindi migwi yo bifise ibigwanisho none ibyo kandi muribuka yuko imbere yuko bahura hariho inama y'abashikiranganje b'ibyo bihugu yari baratumye kugira ngo baje kugira ivy'amatohoza mu gihugu barabibijanye n'amategeko ukuntu nimba aho bahararenzwe ibintu bijanye no kwitoza kwa nyine cyubahiro umukuru w'igihugu nkuru nziza n'ibindi kandi barashikirije iyo raporo none abo bakuru b'ibihugu canke ababasirukiye muri ayo manama bo kwandika ati ni mubanze mu kuri bigwanisho mu mbonera kure canke abandi batazi uko biriyo nakubwiye ko abari yarusha umva ko bari basubiye yarusha ubugira kabiri bari abanyepolitike kandi wanashima abaja muri iyo nama ntibari ko bava i Burundi bari ko bava hanze y'igihugu oya ivyo turiko turashikiriza na manama yabaye agizwe ibyo bise emergency summit of heads of state of the East African Community on the situation in Burundi mu kwezi kwa gatanu itariki 31 no mu kwezi kwa gatandatu aho niho bavuze ibyo by'imbonera kure hamwe n'indi migwi yo bifise ibigwanisho nagira ndakwibutse ko abakoze iyo nama wibuke ko babanza guhura n'imigwi ibiri itandukanye mu guserukira leta y'u Burundi no mu guserukira abatavuga rumwe na leta y'u Burundi ntibigeze bicana ngo baharire baranse kwicarana bamwe bashira mu isare yabo abandi mu isare yabo babanza bumviriza umugumwe baheje baja kumviriza uwundi mugwi hanyuma basohora itangazo iryo tangazo rero barisohoye bafatiye kuri byavuzwe na bamwe ibindi byavuzwe n'abandi ariko batabaye guhara ambwiye ati bivuze urabeshe nta n'ivyemezo bifitiye bacenda guha karorero kwico waruvuze cabo bagiye kugira itohoza ku byo kwitoza kwa nyine icubahiro umukuru w'igihugu ko abirekure n'amategeko cyangwa atabirekuriwe baravuze aho bahagaze sentare zirasasa iyi Burundi barayankangura imwe abo kwa nkuru nziza bajana muri sentare ya Afrika y'ubuseruko aho rero aho niho nashaka ndakwibutse ko abo bantu ari banyamujiga nino baciye bajana urubanza bonyene wagiye imbere ni Maître Rumere niyongere yarango ishiramwe akate Burundi bajana urwo rubanza muri sentare ijejwe akarere ka Afrika y'ubuseruko baragiye baritwara sentare yaburanisha ku ruhande rwa leta y'u Burundi baritaba baniyongere baraburana leta y'u Burundi iratsinda none kugira itsinde none iyo sentare nayitwagwa n'abarundi gamugenge mbe gutsinda ni kumwe oya gutsinda muvuze gutsinda murashobora kubwira bariko baratwumviriza uko ingingo yasotse yavuga
sentare yavuze ko urwo rubanza yagwakiriye isanga rurashemeye mu bice byose nk'ugene sentare yame bivuga, ariko leta y'u Burundi iratsinze kuko Nkurunziza yarafite ububasha bwo kwitoza kubw'ibwirizwa shingiro imurekurira kutogwa inshuro zibiri atowe n'abanyagihugu ijwi kwijwi atawubaserukiye. Eka ibyo tuzobitohoza hanyuma tuzogaruka tubishikirize abari kwaratwumviriza. Mbega abitwaye ntibashoboye kunguruza bo barunguruje? Nibaza ko ico kibazo kibibariza ico je nashoboye kumenya gusa nuko kuri ari kumwe kandi ukuri kuguma gutsinda. Ariko muribuka neza yuko abashingwa manza abashikiriza manza b'ibihugu byo mu karere bagiye kugira amatohoza kuri ivyo. Murazi neza yuko bo basohoye ingingo bavuga yuko baravye ukuntu ibintu by'amategeko bimeze, umukuru nyene icyo umukuru w'igihugu ahari uno munsi atategerezwa kwitoza. Ivyo byo muravyemera? Abo bagize itangazo ryabo, ariko sentare nayo yaciye urubanza rwayo. Ariko ngenda kwibutse ko iyo sentare ntitwagwa n'umurundi, ntabwo ikorera i Burundi. Uvuge ngo leta y'u Burundi yabashize ko igitsure ni rucuku nkuko byariko biravugwa ngo sentare ije ko bari ubwiza shingiro ngo yahengamye. Ego, reka tuzobirondera hanyuma tuzoshikiriza abariko baratwumviriza uko iyo ngingo ivuga iyo sentare. Reka tumvirize akandi gace k'amajambo mwashikirije kugira ngo dushobore kubabaza ibindi bibazo. Badashikana muri yoni n'ubu nyene nimukurikire Gejeri Yohani aratubwira igitigiri c'abatutsi ko bangana. Pese hamwe turi exactement 850,000. Murabyumvise, ubu mu Burundi twabaye miliyoni 12. Abahutu bafite 60%, abatutsi bakagira 40% mu nzego za politiki, 50% mu nzego z'umutekano. Amumva ko abaserukiye abahutu bari biserukiye kuko nubwo habayeho ayo masezerano, umuhutu yakomeje kwicwa gushika aho umuhari wari mu ishamba guhabuza demokrasi CNDD-FDD Imana ihezage abawutwara n'indongozi ziwukomokako bamaze gusinya amasezerano yo guhagarika intambara muri 2003, niho abarundi twaciye tuva mu mashamba dusubira iwacu. Ubu turajya tukaryama tukagondwa n'ikiro gusa, ntawujya uwundi urwara. Ego, muravuga yuko amahoro yabonetse igihe amasezerano y'Arusha bamurantunga, amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya CNDD-FDD hamwe na leta yashigwa ko ibikumu. Mukavuga yuko kuva ico gihe gushika ubu murajya mukaryama ntawurya urwara uwundi. Mbega ubwo kuvuga murenze urugero kuva ico gihe twabivuze na kare mu kiganiro tugitangura, hari haba FNL bari mu ishamba, hari hakiriho ingwano inyuma y'ibihumbi 2003. Mu bihumbi 2010 na 11 twavuze iby'abantu bishwe. Mu nyuma yaho n'ubu hari abavuga yuko hari abantu banyuruzwa, hari abantu bicwa. Musigura gute yuko ubu ntawurya urwara uwundi kandi hariho n'abandi bantu uyu munsi bari hanze y'igihugu bahunze? Urakoze cyane. Nayenda kubwire ko kuva icyo gihe cya 2003 gushika uno munsi hariho itandukaniro n'imbere yaho. Uvuze ko abantu babanije bicwa, mbega abo babicwa nk'uko bicwa 96, 97, 98, aho abasirikare b'abatutsi mu gisirikare ca Bikomagu bashobora kuja no mu isoko bakegeranya isoko yose bakayirasa, bagasanga abantu mu rusengero bakabicira rimwe. Wumva bisa? Jewe ico gihe nagenda kubwiye ko n'amashuri yari yarahagaze mu karere nari imperereyemo. Amashuri yari yarahagaze. Jewe ubwanje nasubiye ku ishure inyuma y'uko amasezerano yo guhagarika intambara sinywe. Abagwanyi bava mu mashamba, ahatahora hagendwa hatangura kugendwa, amabarabara yari yarugawarugurugwa, dutangura gutembera kuko izo ntambara umva zari zahagaze. Amashuri asubira gukora, amavuriro asubira gukora,
duca rero tubona aho gusubira ku mashuri turabandanya kwiga. Ariko naho mavuze yuko abasirikare bica babandanyije bapfa. Tugarutse inyuma gatoya mwavuze ko abasirikare bica abantu mu masoko mu masengero, ariko muremera yuko n'abariko baragwana abo basendi defide nabo nyene bica abantu mu mashuri n'ahandi hagwana imigwe myinshi vyongora kuvyegeka kuraba canke bari uko bose barabanyeshamba. Ariko muremera yuko hariho imigwi yagwana yaba 10. Imigwi yagwana yaba 10. Kuba rero twovuga ngo uyu mugwi tuwudome kurutoke sinshobora kwemeza ngo bishwe na Parite UTFN, bishwe na Florina, bishwe na FNL Canzo, bishwe na Parite ya Gakiza, bishwe na KZFDD, bishwe na CNDD cyangwa CNDD-FDD. Aho ko bari kurengera abana karimbi kuko ivy'ishamba bose aho baca yari migwana. Ese wosanga bo babarishwe n'icyo gisirikare nyine ko ari nacyo cyari cyamenyereye gusesa amaraso. Abari mu ijamba ko mona bagwana bavuga ati tuhabuze demokrasi. Imigwi yose ko yitaye mu ijamba bavuga ati tugabuze demokrasi, umurundi wese yumve ko ari waba ari muhira. Mbega ntimushobora kwibaza kandi mu rugi wabo ntimushobora kwibaza yuko abo bantu nabo muvuga yuko babishwe n'abasirikare boba barishwe n'abo bantu bagwana hanyuma kugira ngo babeshere abasirikare? Ibyo bintu ntimushobora kubyiyumvira ko muyumvire yuko ntimushobora kwiyumvira ukundi. Urakoze. Nk'ayo makambi yaja kurasa abo bantu, amakamyo yava mu makambi nta kiroberi cy'i Burundi kigeze gitunga amakamyo, nta kiroberi cy'i Burundi kigeze gitunga indege. Indege ya gisirikare yazana na hejuru amakamyo ya gisirikare apakiye abasirikare agazoka amakamba abantu bayabona, akaza ku isoko bakegeranya abantu bari kumwe n'abatware ngo mwegerane tubagirisha inama, hama bakabarasa ku mugaragaro. Byaba ku murango ntibyaba mu ijoro, kandi imanga ntimarira Imana. Abarokotse nibo bagenda bashinga intahe. Je no kugira akarorero mu ntara mvukamo ya Cibitoke byabaye ku mugaragaro muri komine Mugina, barasa isoko ari ku murango ahitwa Munyeshenza. Uwo mwaka nyene begeranije impunzi zihungutse zivuye muri Kongo, uwatwara ikambi ya Cibitoke yitwa Basuzuguye yari umukoroneli, abegeraniza mu rusengero abarasiraho kuzuba izuba aribwo. Ibyo nta numwe atabizi, nta numwe atabibonye. None umusirikare gusohoka ikambi akica abantu ku birometero 2 hama akagaruka mu ikamba abantu bamubona, aho bavuga ngo hari ibanga ririmo. Nuko byagenza, ahubwo nibaza ko nawo bice mu mashure bavuga ngo bishwa n'abagwanyi. Nubwo usanga byakozwe nawo babikomaga nyene kugira ngo babandanye bereka makungu ko noneho babahutu bari mu ishamba ari nyamaswa, ariko bakibagirwa ko ari bari nyamaswa zari mbi cyane. Ndiko ndavuga abatutsi bo ndavuga bari mu gisirikare ico gihe, bari ko barasesa amaraso. Ahubwo Imana ishimwe nyine ko generation zigenda zibonekaho, akaboneka abatavyumva kumwe nabo n'ahandi ho. Uburundi bwo kwamiye guhamba kuko uravye imyifato bari bafise yari iteye ubwoba. Ariko ikintu gusa twebwe kidutangaza nuko mwebwe mwipfucanye muravuga gusa yuko uruhande rumwe mugashaka kwerekana yuko hariyo n'ibimenyetso, ariko ntimwemereye ko no ku rundi ruhande ugoba ruri kw'ibimenyetso. Mwavuze muti hariho n'abacitse ku icumu bashobora kubivuga bakavuga yuko bari abasirikare, ariko ntimushobora kwemera yuko hari abacitse ku icumu bashobora kuvuga bati harimo abasende defded. Mwibuke kandi yuko abasende defded hari ahantu mu mihana bashobora kugenda bakamarayo n'imisi. Abanyagihugu baho babakira nabo nyine barashobora gutanga nk'amakuru, ugasanga barabibwiye abasirikare canke bakabwira abandi bagenzi babo b'abatutsi. None ibyo byose biriko iki mushobora kubihakana yuko bitoba byarabayeho canke bitoba biriho, ariko mugashigikira gusa yuko iby'abatutsi ibyakozwe n'abatutsi ari byo bibyoboneka, ariko ibyakozwe n'abandi ntibiboneke. Ibyo sinabihakanye, gusa icyo nakwankiye icyo nahakanye nuko wovuga no kwemeza canke nawe ukemeza ngo bishwe n'umugwi runaka. Nabwiye hariko aragwana imigwi ishika 10 bose bari bafise ibigwanisho, bose bari mu ishamba. None ko atanu umwe yari afise irangi igiye uvuga ati uyasa n'umuhondo nuwo muri Paripe ya Gakiza, uyasa n'ubururu no muri FNL Paripe UTFNL,
uyu asa n'icyatsi gitoto ni Musende Defudede, uyu yiraburana umuflorina, bose bavuga ururimi rumwe, bose zari nyeshamba, bose bafise ibigwanisho. Nakubwiye kubera imigwi y'Rwanda yari myinshi, ntawo cyadoma ku rutoki ngo ni banaka, gusa ibyakozwe n'abagwanyi ntibibuze kuko nabo bariko baragwana. None bariko baragwana, amasasa arafata abanyagihugu, ivyo birashoboka. Bariko baragwana basubizanya, kandi kugwana bagwaniraho bahuriye. Umusirikare wa leta ahara akabona ahuye n'uwo yitwa umwansi, baca bagwana. Hariho n'abanyagihugu bishi batari mu ngwano. Ivyo byose birashoboka. Mbega hari habaye iki? Ni bimwe baca bavuga rero ngo ubutungane bunywanisha bw'inyuma y'intambara. Kuko hariho n'abanyagihugu bishwe n'abasirikare ba leta babasanze aho nagwo akaruka kabice mu masoko. Muri ico gihumba hagiye haza haraba ihori. Ni ubwo rero ubutungane bwa severe buca buhaba kugira ngo banywanishe abicanye hagati mu ntambara. Ariko abapfuye atantambara ihari, je ku ruhande rwanje mbona bibazwa ukundi kuko gusubizanya kwari nuko muvuga ku ruhande rwanyu, ariko hari itegeko ribaha uburenganzira bwo kugira amatohoza. Ivyo bise muranuga mu rurimi rw'Ifaransa, ingingo ya 6 ivuga donc ingingo ya 6 y'iyo tegeko rishinga umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira, akarongo ka mbere bavuga enquêter établir la vérité sur les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises durant les périodes. Bagaca bavuga n'igihe, nukuvuga bavuga ibintu byabaye mu ngwano, amabi yabaye mu ngwano, n'amabi y'agateka kazi na muntu, amabi araba agateka kazi na muntu. Urumva yuko gusa atari ibintu bijanye n'ibintu byabaye mu ngwano, nukuvuga n'ubwicanyi butabaye mu gihe c'ingwano, nabwo nyene uwo mugwi utegereza kubikurikirana. Nico gituma rero tuvuga duti ntimubona yuko ivyo bintu byo kurikiranwa n'uwo mugwi ubifitiye ububasha, ukaba ari wo uzovuga ibyabaye kugira ngo abanyagihugu bamenye by'ukuri ibintu bishikirijwe n'urwego rubikwiriye rubifitiye ububasha. Nagenda kubwira ko igihugu kugira cyubakwe ntabwo cyubakwa n'umuntu umwe canke n'urwego rumwe. Igihugu cyubakwa n'abantu bose, umwe wese muco ashoboye canke umwe wese mu gisata ciwe. Wibuke ko na leta kugira ngo itange amategeko imenyeshe abirongoye abitwara ubutumwa bubashikire vuba, wibuke ko baca kuri twebwe abamenyesha amakuru, baca ku maradiyo, bagaca mu binyamakuru. Ubwo rero twese turubakana no kugira ngo dukomezanye, hanyuma tuduze ikivi dushike ahantu heza. Rero nakubwiye ati nakoze amasohoza nk'umumenyesha amakuru, kandi sinzoyahagarika. N'ubu tuvugana mu kanya ntangura gukora ikiganiro ko turi mu mpera y'indwi, ariko severe nije ku kivi. Ni bimwe nakubwira, harabayeho ukwihorahorana, ugusubizanya, ubwicanyi bwo mu ntambara, bamwe bakicaba abandi bakica bariya. Ibyo byarabaye kuko n'ubu mu mabarabara aho uciye ugenda ubona abana basabiriza, bagizwe imfubyi, bangajwe, ibyo abase byibwe, n'ubu bapfuye bagowe, base bari bararondeye. Abana bose mu gihugu baruzi, barakeneye gusubizwa agateka kabo kugira ngo basubirane ibyabo, nubwo ababyeyi babo bagandaguwe, ariko ibyo babarondereye babibasubize. Ugasanga umuntu umubanyi wawe yakunyaze ibyawe, yatwaye ibyawe, abana babasigaye barangara ku gahinga, batagira ico bajya, bagenda barasegereza, kandi wari wararondera. Urumva ko bibabaje nk'abantu b'ababyeyi, natwe twibaze dufise abana. Urumva rero akona akazi ka severe kugira ngo barabe ibyo byose byakomerekeje abantu mu mitima, habeho rotablisema, bongere kubatunganya gushasha, abantu baharirane, abakoze ibyaha nabyo biremereye cyane bashigwe imbere y'ubutungane, bahanirwa ibyo byaha bakoze. Ibyo ntibyakozwe mu ntambara, ariko ibyakozwe atantambara iraba nk'ivy'72 niho nyabwoko, kuko byarateguwe
riraba planifié après avoir planifié riba appliqué rishirwa mu ngiro ko ryashizwe mu ngiro rero kandi ryatunganijwe ahubwo nyabura nibadufatire abo basimbananiye bakiriho batubwire n'abandi bakora reka tuje rero ku maji ya nyuma mwashikirije kugira ngo dushoboye kurangiza ikiganiro. Yego batatira baduseseye amaraso y'ababyeyi bacu bareke guma bitegenja kuko kuba ari ugutukisha igihugu kuko kuba ari ukudukina ku mivyimba Arusha ntituraba abiraba barigize baduserukiye bariserukiye. Yego muti rero Arusha ntibaraba iraba abiserukiye. Aho rero mushaka kuvuga bande? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Abaduserukiye bariserukiye none nka Buyoya yari muri Arusha ari we yashesha amaraso y'umukuru w'igihugu ari we yimitse François Ngeze ngo nabo umukuru w'igihugu abonye byansa akamuhamagara muhiri wiwe nisubiza igihugu nureke biranse biradupfanye akaba ari wacaja kuvuga ngo agiye guserukira abarundi ari we yataye Burundi mu kaga uzi ivyo yakoze intega na marangara 98 agatwarayo na gaze y'ubumara bakaza barayipoma nk'abapoma ipama abantu baca buma genda urabe kundwe heze muri komine Marangara y'intara ya Ngozi batoye ahantu bariko baragazura umwonga bagira ibi vy'imiserege yo kuvomerera imirima batoye amagufa atagira uko angana mu vyobo rusangi by'abantu bishwe bahambwemo ikivunga hari ku ntwaro yiwe ariko umuntu avuga ngo yagiye guserukira ngo abanyagihugu b'abarundi ngo baronka amahoro niwe yagumye yababuza uwo yariserukiye ntabwo yaduserukiye kuko n'igihe haba iyo Arusha niwe nakubwira kare abantu ntibaretse gupfa amaraso ntiyaretse guseseka. Yego mushaka kuvuga rero yuko kuko muravuga yuko yoba yarakoze ibibi byinshi ariko mwemeye yuko nabariko baragwana ku rundi ruhande nabo nyene hari amabi bakoze murumva yuko bose bari mu mugumwe kandi ntimushobora kuvuga yuko abariko sa nk'ubisi kofe ukaba ufise nk'irigi mu ntoki nanje nkaca ndagukubita ryarigi rigaca rimeneka nije noba ndakumeneye irigi canke ne wowe utumye irigi ryawe rimeneka? Oya tomora neza. Nukuvuga rero iyo umuntu atanguje intambara ibikozwe kubera we kandi ari nawe yarajijwe kubikinga bivagwa ku gahanga kiwe. Umuhutu kuba yaragiye mu ishamba agafata ikigwanisho akagwana nuko bari babonye inyuma y'imyaka 21 gusa habayeho nyabwoko 72 93 noneho bahereye ku mukuru w'igihugu batanukira abashikiranganje none tutabeshanye harinzwe hicwa umukuru w'igihugu hakicwa abashikiranganje umunyagihugu muto yarasigariye he niho baciye biha amashamba baja gufatira igwanisho baragwana. Abo bantu rero bo bapfuye mu gihe bari intambara ariko izo ntambara zisuziteje abo bantu bose bari kuruhara bari kugahanga kuwahekuye Burundi akica umukuru w'igihugu agata abarundi mu njyane kuko abarundi bo bari bikundaniye nta kibazo bari bifitiye abanyepolitike b'ugwe bwo hejuru babuye nyene babadugandagura umukuru w'igihugu no bateje akajagari mu gihugu kuko wibuke ko ari batangwe kuzungurutsa imodoka by'ingwano bya Burende mu gisagara ca Bujumbura agaca habaho ville morte circulation igahagarara abantu batangwe basubire gutembera mu gisagara nibo bateje umutekano muke bo nyine ubwabo mu gihugu cy'u. Oya ariko muriko murabivuga uko umengo murasimba cyangwa murasimbagurika twavuze kare igihe haba ubwicanyi bwagandaguye umukuru w'igihugu nabo bakorana haci hakurikira abanyagihugu b'abahutu bisha abatutsi. Iyo uciye aho ugakatira aho nyene ukavuga uti nivyo umukuru w'igihugu nabo bakorana baragandaguwe ariko iyo abo banyagihugu badahaguruka ngo bace batangura ubwicanyi
aho naho muvuga yuko ibintu byari kuba bimeze uko biri uyu munsi, kuko mwe muribagira yuko abo banyagihugu bamaze gutangura kwicana niho abasirikare baciye batangura nabo nyene kuja mu banyagihugu, hanyuma abanyagihugu mwavuze baca bamwe bahunze abandi baca batangura gufata inkoho kugira ngo iyo ngwano icitangura hagati y'ayo moko uko ari abiri. Ariko murumva yuko inyuma yuko umukuru w'igihugu yicwa hariho ikintu cabaye. Ikibazo nico kumenya iyo ico kintu kitaba twari kugera aho turi uyu munsi. Ahubwo jewe mbona ni bya bindi mu Gifaransa bavuga ngo mal nécessaire. Ahubwo iyo bitaba batugeze habi gusumba. Naye nakubajije abarinze bica umukuru w'igihugu, abanyagihugu bakica n'abashikiranganje, abanyagihugu bato bato ni kwaba gufyondesha ugwara. Ariko aho barinze bo ku mukuru w'igihugu aho biragoye ku kiranganje leta yose bakayimara. Ese erego woduha umuco w'ibyakurikira nabo nyene babikora, niyo mpamvu bizako abarengutse imbere y'ubutungane bakavugisha ukuri, ahubwo bagasopa no mu madokima yabo bakaraba ata bintu by'integuro bari barateguye, bakaraba ko atavyo botora. Ego cyane biraboneka neza ko ari ibintu bari barateguye. Rero tuje tubishira mu ngiruko, barapanga n'amatarike, barategura ababishoboye, barabajana, baratangura gushira mu ngiro iyo nteguro yabo. Iyo wosanga ko ari guca bavuga ati 72 twabikoze nabi, hari abo tutamaze, hari abaducitse, reka rero buduhere kuyo mukuru w'igihugu wabo dushye ko bashikiranganje, hama nabo tubakwiragira igihugu cyose. Oya ibyo nivyo mwiyumvira, ariko hariho uburyo butegekanijwe kugira ngo ibyo bimenyekane. N'ubundi tuguma tugaruka hahandi ku mategeko, ku masezerano y'Arusha, hako twiyumvira ukuntu ibintu byogenze canke byogenda, kandi hariho amategeko avuga uko bitegerezwa kugenda. None ntimwumva yuko tugiye gufata intumbero yo kwiyumvira uko byogenda tuba dufashe intumbero mbi, ahubwo twoja muri ya ntumbero y'amasezerano y'Arusha, ya ntumbero y'amategeko, kugira ngo dushobore gushika aho hantu turiko turaje. Erega kugira umuntu nyine atora umutabanza kwiyumvira, mbe kubera cyo batiyumviriye na mategeko ntaturekurira gusesa amaraso yabo turongoye. Ibyo ko batavyiyumviriye ntibavyiyumviriye byarabaye kano, ukamufata ukamwica nk'impene ukamukurikiza ko nabandi. Ikindi naco leta iyo yumvise ahantu habaye akajagari iraja gutabara. None ko bagiye gutabara bagasanga nivyo hari abatutsi bishwe bakicirwa ruguru mu mihana, bashitse bagasanga bapfuye, kuca birara mu bahutu nabo basigaye b'abasivile bakabica, niba ntibabafasha bavuga ati uyu rero tumufashe ko yishe umututsi, reka nawe tumwice. Bahashitse basanga umututsi yamaze gupfa, bagaca bica nabo ku murongo, kandi aribo bari baje gukingira abanyagihugu. Baduganwa n'indege zikagenda zikadepoza, kugeza ubwo basanga abantu mu mashengero. Hariho ahantu jewe nzi mu Ruyiga hitwa mu Rusengo, bashika mu paruwasi basanga abapatiri, ababikira, abanyagihugu bari mu misa, barasohora bajana hanze barica ku mugaragaro. None nk'abo bihebeye Imana, nk'abo bana b'Imana basanze ko barambaza rurema bakabica. Ahubwo ivyo byose nivyo wari ukwiye kumbariza Buyoya, indi uzomfashe umpuze nawe mu kiganiro ndabimwibarize nimba wowe umutiginya. Jewe ndamwibarize ico yabikoreye, uko niwe yari yaratete. Reka kuko François Ngeza aracyariho aravyemeza neza ukuntu baje kumutora, ukuntu bamushizeho, n'ukuntu bamukuye. Haracyariho ntabwo arapfa. Reka tuze kubesha dupfundikiranye ibidafundikirana. Nukuri ni integuro yateguwe kandi ishigwa mu ngiro. Ahubwo iyo abahutu bataca bafata ibigwaje ngo bagende, nta numwe abakiri mu iki gihugu cy'u Burundi kiretse wari kuko bari hanze yacu.
ego reka turangize ikiganiro tugaruka kuri irya jambo twavuze ko tuzogira itohoza ku bijanye na ya ngingo y'urubanza rwashinzwe muri mu masentare y'ibihugu byo mu buseruko Afrika y'ubuseruko ingingo nivyo yarasohotse ariko yavuze reka tubisome mu Congereza iri mu Congereza muradutunga okay bavuga bati the court in its decision declined the application by the applicant to interrogate, review, revise the decision of the Constitutional Court of the Republic of Burundi. It further added that it has primacy in the interrogation of the treaty, but its mandate does not extend to the interrogation, review of the decision of other courts in a judicial manner, such as being asked by the applicants of the Constitutional Court in this matter. Bashatse kuvuga yuko urubanza baragwakiriye ariko bavuga yuko iyo sentare batwayemwo urwo rubanza ntifise ububasha bwo guca urubanza ku ngingo zifashwe n'ayandi masentare y'ibihugu cyane cyane iyo sentare yibwirizwa nshingiro y'u Burundi. Ni kuvuga yuko bo atabubasha bafise bwo kugira ngo basubiremwo iyi ngingo yafashwe canke barabe uko bosubiramwo ingingo yafashwe na sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. Ariko ntibisigura yuko ingingo bafashe bavuze bati umukuru w'igihugu cy'u Burundi yategerezwa gusubira kwitoza irigira kabiri canke irigira gatatu canke bivanye n'umuntu abivuga. Gusa bo bavuga yuko ugo rubanza batashobora kuruca kuko atabubasha amategeko bagenderako abaha yo kugira ngo bashobore gusubiramwo urubanza rwaciwe na sentare y'igihugu iraba ibyibwirizwa nshingiro. Reka tubahe akajambo ka nyuma gatoya mushikiriza abariko baratwumviriza cyane cyane kubijanye ukuri cyangwa ukumenya ukuri mu kubyabaye mu Burundi muri kahise mu majambo make cyane. Mu majambo make cyane reka manze mpere kwico ca sentare waruvuze. Sentare wibuke ko iyo niko amateka bivuga ntabwo ndi umunyamategeko kugira uzotora umuco neza no gusaba twozoshe tumira umunyamategeko niwe yaca biguserangurira ariko duhora twumva za sentare zivuga ngo urubanza sentare ntigwakiriye ko gwataye igihe canke sentare ikomeje urubanza gwaciwe ni sentare iyo hasi ikurirwa niyo bungururijemwo ati dushimikiye uko nyene dushigikiye uko nyene gwaciwe nabo nabambere ibyo byose bivana nuko amategeko abibaha canke nuko babasanze ugo rubanza ruba rumeze n'uburenganzira bwabo nibaza ko ico ni kibazo kiraba abanyamategeko ariko urumva ko uba yitwaye canke uba yakoze ico kintu iyo bavuze ngo urubanza ntigwakiriwe muri jambo rimwe abatsinze abatsinze uko ntaba yatwe ibyo nivyo gutsindwa nivyo birumvikana ariko ico twe twashatse gushikako ni ukuvuga yuko ari ugutsindwa ko sentare yavuze yuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu yari afise ubwo burenganzira. Urumva ibyo ntabyo bavuze bo gusa bavuze yuko badafise ububasha bwo kugira ngo basubiremwo bwo kuvuguruza canke ngo barabe bavyige. Iyo bari bafise ububasha bwo kugira ngo bige ico kibazo bari kuciga bagaca bavuga bati none ntiwumva ko nyene icubahiro yatsinze erega iyo sentare y'abatwarigwi wiwe kuvuga ngo igisore yabashize kugira babisohora uko oya nakubwiye kugira umuntu atsinde bica mu nzira nyinshi n'ivy'abanyamategeko reka kuzoza abanyamategeko ariko nibaza ko baca mu nzira nyinshi ko tubona badusomera imanza ngo ntigwakiriye yego warateye igihe yego cyane ukomeje ugwaciwe n'iyi sentare rero nivyo abanyamategeko ivyo nivyo ariko urumva ko wa muntu aba yasinze hanyuma rero akajambo nohereza ko nkuko mwabivuze nagira ubwa mbere bwo ndagushimire
yego cyane. hanyuma nibutse abarundi bariko baratwumviriza ko kuvuga ukuri ariko gukira. Yego cyane. kandi kutavuga ukuri ukavuga ikinyoma ngo wibuhetse ukigisha uri mu mugongo. Nivyo twarabaye mu bihe bitari vyiza byabaye mu Burundi, abarundi turabura, twarahekuwe. Nituzire dusubiza agatima mpembero, twiyumvire mbega ibyo byose ko byabaye twashitse kuki, inyungu twabikuyemo ni yahe. Ko atanyungu rero twabikuyemwo, nituze twigishe akahise abana bacu kugira ngo nabo mutego ntibazowugwemo. Yego cyane. Uno munsi abana bacu nibabaho batazi kahise kabi kabaye mu Burundi, bazikoma babaye mu uwo mutego Uburundi hagutera imbere, twamire mu kwama mwiriba ry'amaraso ritazigera rikama. Ariko nitwavugana ukuri tukerekana bakoze ibibi, ntihica ubwoko, hica ubutegetsi bubi, ko habaye amaraso yasesetse aseshwe n'abategetsi babi. Inda nituze turandurane n'imizi aho gatima tare, aho gatima kabi kugusesa amaraso, ko kwita abandi amazina batitwa. Dufatane mu nda nabujya twonka umuvyeyi umwe ari we Burundi bwatwibarutse. Naho tuzoshirana kandi nta mahoro dushobora kuronka hari uwipfuza kwangaza uwundi wasigare mu gihugu ca wenyene. Uburundi nibweze bw'umuntu umwe, ntibuzokugira bw'umuntu umwe, turabusangiye twese kandi buradukeneye twese kugira ngo tubukorere hama dushike kwiterambere rirama nkuko nabandi babibayemo. Nivyo kugwa birabaho, ariko ikibi no guherayo iciza no kuvyuka. N'ibindi bihugu byabaye mu magorwa nkayo, ariko kuva amaze gutahura ko gufatana mu nda ari wo mushinge w'iterambere, uno munsi bateye imbere cyane. Nk'akarorero twogatanga ku gihugu c'Ubudagi, habayeho ubwoko bw'abanazi bwashaka kubarana ubundi bwoko, ariko uno munsi bamaze gutahura ko ataho byo bashikana, biri mu bihugu biza ubwa mbere ku isi bifise ico bita mu gifaransa puissance mondiale. Natwe rero nitwafatana mu nda tuzoshika kure kandi tuzotera intambwe, nitwareka gusamburana, nitwareka kujyana, kuko twese ntaho tuzoshirana, turabarundi twese. Ego mushinga ntahe Keni Ikode Nduwimana, turabashimiye namwe ku kanya mwaduhaye. Ubwo nitwasubira kubakenera muze mutugamburukire. Nta ngorane, turahari kandi namwe turabashimiye, dushimira n'abakora twumviriza. Imana ibahezagire. Yego ibahezagire namwe. Inshuti namwe bagenzi muza gukurikirana ikiganiro cyangwa magikurikiranye, turabashimiye. Tuzosubira ku wundi munsi mu kindi kiganiro. Mwari kumwe nanje Ilere uri nkuru naho utaha.